Yo. Happy birthday To to you. Happy birthday to to you. me. Happy birthday to To you. Keke, Krenis. Happy birthday to you. Wavuze ngo ngarari abantu hajya we ntibamuriye. Burya rero baza ngo kiye kintu nakibagi. Okay. Ari abana. Hajya we ntibakuriyaga. Hamuke. Wewe uriye njyana. Icyo kintu yabonye kuwe yariye nawe atamunye n'igiki. Hari ubwenge mukoresha ntazi. Yivuze ngo wariye umuntu. Wariye umwana. Wamuriye. Hajya we ntiyakuriye. Wamuriye nawe yarakuriye. Setu. Basi ni moto warayirisha. Canke tagisi. Ntiwamuzimanye. Hari n'ibyo usigara uratunga. Okay. Ngire mvuge yamvuga Sabrina. Ubwo bose wabonye ntiyabubonye weho. Ubose? Ubwo bose wamubonye ntiyabubonye bwawe. Wamuriye gute rero? Mpakabubone. Wamuriye gute? Umukobwa araje nta nakimwe azanye. Wewe warishe moto. Wamunwesheje. Wamuri yariye. Na depressement irasubirayo. Usigaragura n'udusabuni two gutunganya intuze. Nihaje. Ajya ntiyakuriye. Cyane niwe yakuriye. Ujya kwigama nari abana sha ubwo barakumaze. This is Flash TV. We shine to progress. Hello. Again and again, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Natwe muri bwa bumwe umunyenga ubuntu tugirirwa na ndiho turashima. Ndiho n'ubundi aba yararemye ijuru n'isi akarema abantu beza nk'abo muri ko murabona ari nabo mugiye kubana mwa kino kiganiro. They call me Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love, aka Ndikubwe n'umusore mutoya ariko munini mu bikorwa yitwa Plans Keys. Kuri kurandaba nabi kiganiro gihava kinaniye. Ibintu uri kurigira. Urandavye mpaka kugira ubwoba. Nanje wandavye nabi canke wandavye neza. Nukuri nawe urabye neza reka kumbeshe. Iyo waravye umuntu nabi muri abagore. Tugiye dukine filme ku ntango mpaka ihere. Tuma mahera. Ndayago ushaka ngaha. Ushaka kuraba uburyo hari ibintu bita isiya muri film urabizi. Uburyo umuntu ahindagurika mu maso ndaba neza banza ndabe neza. Oya umviriza ndabe mu buryo butatu ndaba mu buryo buri romantique. Naretse no kuraba ndabirabira muri kamera ndabe uko bishoboye. Akora ibyo romantique. Yewe. Ndaba mu buryo bw'umuntu yacapuriye. Wapa ahubwo unihandi ko ndabona uri romantique. Romantique. Nuko rubimbwiye. Ajya bambwira action na Oya. Okay. Tudone kakaro wagashuze he. Action. Ukutaiti. Abe ndabi ikindi narisigaje n'ingiki. Ndaba mu buryo bw'umuntu yantangariye. Utangari kandi nengura mbonye ucuratangara. Yazonzi. Ndetse ngina filme zose ngina mba numumeje. Ngivyo bintu byo man. Ariko ubumesha uzi yuko bitakubereye na gatowe. Ubwo nibwo murabumbereye. Mbo ego harano nabanya wagitinzura bishobora mugabo. Mbona menga hari ibindi bintu bagukinisha birengeye. Ibintu vya romantique no kuri babimba bariremo. Oya. Shwi. Nubu wakomeje kumera kwa kuntu kwa kera. Oya ndi romantique ku muntu umwe. Ku muntu umwe. Ariko ku gihugu canke ku bantu bose never. Ya. None gakeke kwaba ari muri filme. Akantu katameze neza. Kwaba arakano katameze neza. Oya. Romantique abantu bose. Oya mvuga nko muri filme uragiye urakinye urumva. Nibaza yuko ni message uri kuratanga ntabwo ari mpaka ngo uvuge ngo urumva ngo abantu bose ngo wabasheri shije mana yanjye. Chérie. Kiraraniye keke turakwakiriye once again kuri Fresh TV warukumbuwe pe. Warukumbuwe. Ese ko mengo uracatangaye. Ndacatangara nyene ukuntu mwanyimviriye byonyene. Kwiyumviriye. Twari dukombora imbayidoye. Tworeka kukwiyumvira gute we kuri umuntu wacu kuva kera.
ariko twatumaze igihe twarahebanye frère narivuze n'amakuru yuko ngo wegereye i Dubai uranyumvira nari ndayafise hari uwigeze yafashe ifoto yandi Ange Minouche ari Dubai monangiriye screenshot okay ngo unyara wagiye utambwiye ati burya raba neze iyo foto wo muntu bashe ubona ari jewe kwe ngo nizina ryana umenga mana ajya Ange Minouche murashusha je ntavyonzi nivyo byanyobona mugari rimwe kantu gato ariko wewe uravyibusha ukuntu umva wewe ufite n'amatama manini ku musumbi ari yambaye ikanzu kinini nyene karore nk'uyu arasaze yagwaye ibi jewe ariko urumva yuko atari jewe gusa ejo barabikuvuze ko banabikwatuye ko ushaka ngo mukujayo byo munyaturiye ko mani biyumana I receive utabivuga se ngo byatuye ese mbona no mwikanisa yasageke bya bintu byo gusenga bya bintu byo kwa mu rusengero byaguteye kuva ryari turi kumwe mu imihanda mukaza ngo turi bagenzi bacu twege kombe mufisa ahantu muca mukingira kwa karido cyane iyo tugeze imbere y'Imana turasereye twabandi bantu wanyenesha kumbwira bijya bintu wabyadukanye ryari ko naheruka uri umupagani ruti reka ntumbeshe twamenyanye ndumucisi gusa nyene nuko bita nibyaboneka kandi nta mwanya nabironkera cyane bivanye n'ivyo n'abandi mu cakazi mvo sanga gembuza umwanya mugubu umwanya ndawufise ntegezwa kuba Imana deja no musi ndaja gusenga uwo musi nyene ndagutumiye uwo musi wa kabiri mu rusengero izo ni Rwanje ya Dorasi rero twinga tobaze uzibamvu biri kuntwenza banambabarire navuze akantu k'ubupagani ntabwo ntibabyumve nyene ko ari n'ibyanyavyo nukubera gusa ahubwo buryo twabonana kenshi sinabona ko menga uri muri ibyo bintu gose sino ntibamve ko menga harandi madosiye turi meza ndakuzi ko ngo iki nibiki oya hanyuma rero impamvu mba ntwenze nukubera ko icambere uretse nawe kumva yuko umuntu ashobora kuja mu rushengero kwa kabiri yaherukayo kuwa Mungu nukuvuga nta masaha 48 yarahera agaca asubirayo urinze uje kwa kabiri nca numva kuwa kane uzosubirayo kuwa gatanu ujeyo samedi ho babagiye gutegura abaririmbyi abandi bari muri ya ni mardi vendredi aba hari amashimwe uvyakira gute bino bintu by'abantu no musi Bujumbura baregwa kwama mu mashengero ugasanga bibagiye kurangura yindi mirimo isanzwe oya bijya navyo sivyo kuko revre imbere y'Imana yabizi ko tuyikunda kandi tuyisenga hari umwanya wo gusenga apana vya bintu byo kugenda umunsi wose ukirwayo usangana n'ikimukora ngo ivyo ntibibako kandi nibaze naho vyanditse urakora hama agera cyo gushima Imana none ndakoze uzocuja gute uzocubaho gute nk'ubu wewe dufatire kuri wewe kuwa kabiri kuwa gatanu kuwa Mungu nukuva ku munsi w'Imana uri mu rushengero dusigaranye mwinga 4 muri iyo 4 ndabizi yuko muri no misi 3 kuri 4 uburi muri shooting ya film usigaranye nk'umunsi umwe wiwawe wo kuba wo kwiba kugakora n'ibindi bintu shake nuko nyene kumbure filime wewe wamaze kwifata nk'akazi mbamona wo havubura iki uwundi mwanya amen wo gukora ibintu byo wawe oya dimanche radi n'umunsi twese nidukora mardi naho tugenda 18 mva mba namenje ivyo bikorwa mba nayo gukora na vendredi ni 18 mva naco byica Narinda bifashe nkaho mwe nkanja gushima nazo nyene narinda bifashe nkaho mwirigwayo oya cyane navyo noshobora nanje mwiyedeni ubona twese tubakuze oya muri edeni nibwo atabana ivyo twaje ahantu tukiyamurira ibyamwa nimbizoka itoha viduhenda tukamura ku cabujijwe yedeni yaje y'ikibazo nta byamwe bihari tuza kwamura hari rabana inyuma yawe biraguki iyo se mecongwe inyuma yawe ayo samapera izo sina nasi nawe nyamurira unzanira dago anyway keke warabyivushe usa neza mama kubegwaho n'ibintu byawe kuva kera ubona yuko aba yambaye akantu kagashingo ndefu je niko navyita indani hari udusocks ikabutura nk'ibisanzwe ni black hejuru hari white
black and white ndavyibuka na kera ryari barajyawe Njo kule ni umva ya mabara na ya. si ubwa mbere bino bintu bibaye waregeze Sishobora kwambara ikintu kitarimwe black. Nibikondo. Ikitarimwe white ari black. Ukabona yuko n'ubwiza bwawe ni bimwe bavuga ngo ha black is beautiful ni urimwe mu bakobwa bafise akantu ko kwirabura ariko ukabufise bwirabure bwiza for real umuntu abivuge umushatsi ni naturel gusa wasokojwe ukundi kuntu sivyo ibyo mvuze nibyo bandanya duhereni fotko waratwibagiwe muga for the first time ndakubonye wagize akantu gasa n'akamakiyaje namusi nawe nawe mukobwa Kabyutse. Urabona ngakundi kaboy. Uno munsi nabaye mukobwa. Umunsi bakwite kagere nimba bahora bakwita kaboy. Umunsi muvuga iki? Urambona? Yo digo ndakwanga. Urajya? Ariko ari byiza kubivuga. Impeta ku ntoki kurundi rutoki kwa rundi ntiraja ko. Yashwe mawe. Isaha nzize izimvye. Ukuboko kundi kuboko arakantu ka love. Bivuze yuko wa mukeke kwarukanye nari kaboy n'urukundo rutera imigere uno munsi uragwemera keke uburyo unaboneka uri mu rukundo kandi ufashwe neza umbwira mu bintu maze umwanya mvuga ico mbeshemwo ico ari ico nyene ico mpereje ko zikikuzemanga ryari yuko wakundanye kwe nkundanye nande arondaza ukwereka nari uzovyemera uko umutweretse uza abantu hano bafise abakunze nta musherifisi ati je sinza kwikura ku isoko wa muhungu eshere nyugarira isoko beshera no hajo no gukura ko je mbona uriri ko bimeze neza anyway yarahari naho hari niko navuga uburyo wavyibushije nkabitanga ko urazi impamvu bamuza ko kantu sizo umuntu kwaganiriye kandi w'umuntu umupsychologue kandi w'umutherapist ari mu bintu yize ibintu bijanye n'ingo n'imiryango n'urukundo arambwira ngo umwana w'umukobwa kenshi yasa neza avyibushe ko icambere cyo ukuri guhari nuko abafise umuntu amwitaho twati umuvyeyi cyangwa umugenzi n'ibindi bintu ati hanyuma iyo urukundo rumwanki yaramutse yararugiyemo nico kintu cambere kimwondesha agahe rero mbonye keke umeze ukonca mvuga ati bibayemo neza byose urukundo rwonyondesha ubuze two nirira pe uranyanka twahuye nkuze dufise usanze mvuze imyaka 40 iriko amenyo yuzuye mu kanwa nuzi uko nakuze irevire ndababara gatoya muga ntongo ngo nja ko nteba kurya oya bivuze ko umuntu nabijyana ryashavu nyene kugira ubijyanyisha vu nyene ntabwo uzakubyibuha kuko ni nko kurira ku nzoka umumerewe nabi ndabijya pe bivuze ko oya nimba zica siporo mvuga ati okay nene nkuyu hano hawo twagendanye uyu niwe rurangira sigure ko Imana yari yabi agana kintu kibi yataye mugambi Imana iba yabonye ko mutazoramba gatereka ndamugukurira impakirikana Watu kwa varishika mu rugo n'umundi bikagorana rero Imana imwe mu nzira y'igare ucuserebura serebura nshashima Imana kuko utarisanga hari by'inkingi bivuze ko keke tubona ubu ntiyo bakirizwa n'urukundo nguje mu gitanda bimwe abakobwa yigunge yugarane amarira seseke mu ndwi imwe yarafise ibiro 68 tumubone kuri karantisisi jewe diko jewe na ubwidukuri binaheze nkabibona nkabimenya ugati Imana urakoze kandi siko mama ndagukunda niko nagere mvuga misengero ubwo bakomenga ntabwo we uba wakunze urukundo kandi gwishidiko kandi nkunda nabi attention jewe umuntu nkunze akwa kwibagirwa n'izina ryo no kuri n'izina ryo hava kugibagira urumva ni yataka kwibagira akabaza kiwacu ko nshaka kuma mubona wow muga rero iyo bishitse devre nta hari ibintu Imana ducana ko kugira tumenya abantu tukure mu mutwe rero nk'ivyo gihe ndababara mugabo cyashima Imana ndavuga ati usanga ari fisi ibyo nkingiye uvuga ngo nta kantu kakigukanga wacha yiyumvira ngo ushobora kuba ufise kahise waciyemo kagukomantaje gatuma uco bugikangwa n'utuntu duto yoba yibesha nivyo urukundo rwarakwigishije mama nagwara guhondaguye muri kahise mwana byemera
kandi uriko uratwenga turiko turatwenga gatiko Nubwa mbere mbonye bakweze yahise yanari nabuze muri film. Wana washavuye. Naho hano umuntu agukora akavuga ati kare. nk'ivyo bibonye gute akunda kurafisa umuntu Unyemera reka nakubwiye ko ndi umu analyst mwiza. Ndetse kuja imbere ngo ndabigere nka nyama ariko bamwemera ko hari ivyo. uja nawe we Anyway, kakoma ni Krenis mbe ni irakoze. Iradukunda. Mugurumva sinarikore cyane kweli. Ya twakiriye nyuma y'iki kinini unafise ya nife kweli. Watagato se. utandirimbi Watagato. gatiri hehe Ndakuririmbira atagato. Wewe umbiza ndabimenye ubyumve. Jesire kukwakira kwa kantu kaburi. Ndabimenye unterefone uri mu modoka uri kuraza. Mbonye stati no. ubonye ngo vyani be Niho ndabibona. umva kunyanga Kwanga gute. deja narapostinze mvuga yuko anniversaire yanje ari le 2 avril ndabishira kuri stati aheze hafi ukwezi Uzire iki ahantu wakubitiye swat. uranya Jaba abantu bari muri filime canke abatari muri stati. Ibintu byabo ndabisomera ku mapage gusumba ku mastati. oya insiguro yaheze nyene nta tubanye Mbiriza ako kantu. Kandi page ya usanga nta ne ihari. mu byumve tubanye nabi na diko Oya tubanye neza. Kuba ntabibona. Kuba ntatembereye ngo kuri stati yawe ndabibone. Ariko biracashoboka none hari n'umusore arenga. Namuzi nurarenga Ndakwakiriye ufise anefu wiyumva gutyo no munsi wibuka ariko mbaze ndakuririmbe ntubura gatongo bene ijwi ryanje. Twese kwagiye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, KK. Happy birthday to you. Komeza kwa mama. kwenda kuya Kata keke unova sanza mvuze ngo dukate wewe. Nane nari keke. Keke na keke ni umako bishusha. Yo man. Cha urasa neza kuri birthday yawe this. Ariko bangiriye nabi nari kubona narabisomye. Ano majambo agaherekezwa nakandi naje muzinu urarenga imana ndacayitetse bagenda gatoyo kuri Fresh TV yes ikibazo yivutse kweli ikibazo gusa nuko duhava tuyikata ayibera hose twavuye mu kino indwi yose azoba ari gwanje kandi shubo usanga abantu bariko bategura nka surprise tutabizi abarondera niyo imana nzobarondera ni mubimbwire basi oya umutima wumva udasimba je ndi mu bantu byo bintu bavyanka ndabikwepa ndagirana bwa mbere mu mateka mbona ryari barabinkubise Reverend ndabikunda mugabo ndiko ndagira ubwoba ndabibonye birateye ubwoba ndagira ubwoba ku buryo urazi wicaye hano ukabona abantu bakuzungurutse ufite jewe reaction zanjye sintwenga sindira ndabura ico nkiba nawe ariko beze ndabura ico nkiba ukajumararirwa tu ntaguma ndabaraba tuvuga ibintu kibibaye nebe nkoreye mwijoro ano mwijoro vyabaye abantu tubana mu rupangu bagora ibintu kuyo gati man iri joro baraye babikugiriye oh la la pole sana amajambo meza yo sinararize nyene ntahora ndi yo wararize ndombe sikikuritsa nkama ngo ntiworire reka nuko n'urukundo jewe sinizwa n'ibintu mbonye nkabya surprise okay bwara amajambo abantu bambwiye nyene ndavuga kumbe ndagerageza nanje ndabe kurira kumbe mezuko umva hari ibintu bamvuze ko navuga ibintu biri kuri jewe cyane ndi kwa kuri bagutaka bavuga ati umugwa neza umva hari amajambo bambwiye vraiment ndavuga sha cyekeje ndakubwira iki reka nkubwire gusa yuko tugukunda disi mama shenge turakwishimiye watubereye umugisha undi mwaka uratashe uri umuntu mwiza wo kwizigirwa ubanira neza n'abantu isi iragukeneye ubandanye ubeho kugeza ubonye imvi n'ubuvivi zigamirwe muri buno buzima n'inyuma ya buno bundi buzima uzobubayeho neza amina love you so much I love you utaritse neka sindire ayo bakubwiye mu rupango mbabona urumva nkubwize ukuri narahingize ubwoba buteye ubwoba nyene buteye ubwoba warabigize ubwoba buteye ubwoba yego frame
bakuvuze ko ibintu utahora witeze kanda yego sha baranayanditse wow banyandikiye inbox nizere ko ari ikirundi ndaza kugisoma byoroshe bapostinze usi wewe mugabo ni wewe shaka gapica mu gakanzu keza cyane nibaza yuko bariko baranakabona kuri fresh oh my god nanje ntangiye kumva ibishabisho ntaranayasoma oh my god especially she's genius she have a kindness akanari nakavuze nanje ndakamuziko I never had to anyone so a good girl know it's you twahuje imitima tuzokwame umukobwa kandi uyu mwaka tuzokumve ntuzokumve abaguca intege ahubwo uzokomeze ukore cyane kuko nibyo nkuziko uri umunyembaraga n'impano biri kuri wewe ashira kwa mashugwe good girl don't forget you have me by your side especially my lord ashira ku wundi mutima they think you are cheap but I know you are strong woman I never know my sister mfise byinshi byo kukubwira gusa remember I can never leave you alone my god Diko who is that one uyu ninde no umwana nafashije basi nyine mbo abatazi icongereza cyane bikeya kugira ongarore sindira ninyiza ubwoba umuntu yagukoze ko arugarukanye image mba mbona bakubise ama flashback Diko iki oh my god especially genius ni umunyabwenge n'umuntu akundana you have a kindness uri niko rero gukundana kuba umuntu afasha abantu umuntu akunditse urumva muri ubwo buryo I never had to anyone ati ntigeze mbonana ubundi muntu uwari we wese kiretse wewe naya majambo make wavuze hano efo yavuze ibintu ngo abantu bakwibaza ko mengo uri hasi ariko you are strongest woman uri umugore w'akarore uri umuntu uri umukobwa w'akarorero atigeze amenya ahantu na hamwe atigeze anabona I never know master wafite byinshi byo kubwira ariko yumvire yuko ntokwigera ndagusigana rimwe mu buzima iyo telefone menya kari umukobwa Diko ni umukobwa yakwandikira natanguye nibaza ngo ahubwo ni wa muntu wundi ashobora kuba kwitaho ku rundi rugero no ni umukobwa la resane umwana nafashije rero hari umuntu atakubwira ibintu uriho ukibikora akabi sinzi nyene basi sigenda ndamufata nka petit sœur wanje ko wamufashije nibatari banga yarari mu bihe bigowe maybe yarashonjura mugaburira yarabuze ico yambarura mwambika no ni mu bihe buryo bwose wow revre mama nta byinshi dufise mugabo umutima iki bintu birakomeye uzi ko ari ubwa mbere nkubonye umeze uko ahora duhura turi mu miguruko twigurukira bapivi baje bashishaka kurira n'amarira yatonyanze je nabibonye ngira ubwoba bishaka kurira gusa nyene ubonye umuntu atahora arira menga nyene ni arakomana yukuntu ukabona amarira biba biteye ubwoba uyu mwana kubera iki wewe byagukoze ko gusumba ahubwo ko wewe wamukozeko kubera irevre n'umuntu tubana hafi turi kumwe dija n'ubu turi kumwe wow turabana ari wanje wow n'ubu uramutunze muhira sivuga ngo ndamutunze ko arakuze mugabo irevre nimba arico namufashije sinari nzi ko bigera kuri urugizo ko ababigeze abantu benshi bazi ngo turavukana ko ntituvukana mugabo ni umuntu ankorako cane cyane yari reconnaissante mbona arazirikana aya majambo arakomeye kabisa arazirikana kandi ari podese umuntu apfa kumbwira ngo ibintu byose yishakiye nk'aya majambo nazi ntabyo nabibonye kuri stade tuje turi kumwe urarengegura narabuze ico ndamubwira nyabona rero ndabona kino kiganiro arikarana kirava nubwo ntamuzi for sure gira akajambo mubwiye kuko ndabona yagukozeko kimuza ndamukunda cyane kuko
ni umwana azirikana irevure je turi kumwe nacambwira ariko nk'ibintu nk'amajambo numva hanze uwo bahuye kambwira keke wayi umwana kuvuga uko rero ndabikunda nyine si hari igihe arabivuga je nkabona umengana na kimwe nakoze nkabona umengana ibintu bisanzwe ariko we muri we afite ibindi kuntu yabifashe ni kwa kuntu nimba ndiko ndagutahura uwo wakoze akantu umengana na gato ariko kabona umuntu wagakoreye yaragahaye uburemere kabisa uzi ko ivyo bintu bitera integeke ko kumva gukora n'ibindi byiza byinshi hafi yo kwiyambura n'impuzu wambaye ukayiha umuntu kandi atani izindi nyinshi ufise Digo jewe revro sinzi abantu kuntu bambona ariko ndi umuntu akogwa kuko jewe nandi hari abantu bamfashije revro ariko ndi umuntu akogwa ko nyine sinzi mburi icyo ntanga ukumva wotabara buri icyo ntanga si mba numva ata muntu yobabara jewe ndyohewe nico kintu uvuze womenga umuntu akubonye guco gusa ntiyo kwitega ko ubwo bugwa neza bugeze hiyo abantu benshi baratangara jewe utanzi nyene mbona mwindi vizaje umuntu tuvugisha ukuri menga umuntu yona yo kwikanga kuri bad girl ona bakobwa tubibereye ngaho ni mu buzima bwawe n'iki mugabo kumva yuko yofata nka 5000 nk'ibihumbi 5 ngo abonye umuntu ashonje aho batiteke genda ugura umukaka canke kubona umuntu afise ikibazo akanama basi n'indaro y'umunsi umwe ndiko abantu ngahanze barabaye nabi reka mwana reka kugira uhura n'umuntu umaganye rero kuba Imana yaramaye umutima ndabishimira Imana every sindi umwera kandi sinkora vyiza ko naco mfise mugabo mu byo mfise mu by'Imana imaze ngira niyo mpamvu Imana imezagira ko imezagira dawe myose ndabishima niyo mpamvu ndakunda gusenga kuko Imana iranyereka ibintu byinshi keke mba mbona rero mu ndo tujyamanye nazo womenga Imana niya banahuhezagira gusumba projet y'ibintu bijanye gufasha abagowe imfubyi n'iki mba mbona menga wo bubakira nimba uri kuragerageza kuri keke mutoya tuza atahani naragera ukumva yuko hari umuntu no munsi avuga ngo narageze kuri ibi biciye muri wewe mba mbona uramutse ejo umugisha uyagamutse ibyo bintu wo bikoramwe cyane yego nukuri sinzi Imana nyene impaye ubushobozi ndumva ko ata muntu yo nobona babaye nyene keke Imana ikwagurire amen ikwagurire hanyuma hari ahantu have nabonye yagukoze ku mutima yitwa gute no mwigeme nabikunda ndashobora muvuga ni yabikunda kazimana numvise yuko mubana nzohicisha one day kuko uzi nawe hari umutima muza guhuza nimba mukorera ibyiza akabishima nawe nyene burya bisigura yuko arabona agaciro ko gukora neza bisigura ko nawe byamuri kuramo bibako byo nawe yo bibiba ku bandi n'umuntu mwiza rero umuntu mwiza ko nawe yambereye so ko yambereye umwana wago je namutanga muto yiwanje diko je tubanye neza nyene ndakubona nka famille yanje kuko hajya umuntu wanze ashaka kurutira famille bivanye n'ukuntu mubanye kurundi ruhande rero wakira gutekeke kagantu waravuze ati isi yarabaye nabi ba bantu baba bafise ibyo bokora mu gufasha ariko ugasanga barirengagiza abantu bari imbere bari mu nzira y'urugendo rwabo ikintu nababwira nimba ufise ikintu ufasha umuntu akaba utagikoresha kandi Imana yaraguhezagiye menya ko ari umuvumo kuba hari umuntu ushobora guhura n'umuntu amerewe nabi ntagire ikintu umufasha kandi ufise ico womufasha ahubwo ukamushibura hajya ari nawo haje ejo mugahura ameze neza rero vyiza wogira neza ukigendera ko ejo ntuzivyaha nibaza ko n'ubutumwa baba babwumvise kambe muri impundu keke ahantu tuhave je mabona unanteye ubwo mugambo so biba bikene oya none tureke kuvuga yuko ufise birthday uyifise n'umugisha umuntu ukongera akamaro mwaka amafaranga kuri mikaji ruguru none yiha abantu
baguha amahera shirako ni 72 reka kuzivuga amazina yadunda Crenisi tuzivuga twe mugabo bampa amahera abayanza muza kuza kunyiyandikishwa mu yandije baguha amahera nuko ni nyeri mikaji kandi nagira screenshot ndazirin credit ko mugati byavuye muri Fresh TV bakunze ba Fresh TV ntimumara amazi je murabona no munsi byangoye munyakirira umushitsi umwana yavutse kandi ibyo nako ndavuga numugisha n'ubuntu budasanzwe ko umuntu ashaka kurangiza umwana kongera ukamubona akomeye wa rukundo ntirubugwayo mashugwe gusa ako naka nimero 62 08 77 27 iradukunda Crenisi ndiko nanishe projet narinzi ko anniversaire nzoyifeta ndikumwe na ndondere nk'abana ari 5 canke 10 tuyisangire ariko naciye muri n'ibibazo byinshi narangwaye waragwaye muri no mezi narangwaye resana ngwaje umva byaciye bigira niyo mpamvu nakoresheje nagize ko yifeta ko cyangwa ko nayifese je nyene ntari kumwe n'abandi ariko hari igimana yabikora we never know hari igimana yabikora muri nondwe ukabona birabaye kandi n'ivyaba tuzoba turi kumwe je nzoza tuvyereka abantu ko vyanabaye nkuko nyene umugani wawe n'umuntu aza kwigwiriza akavuga ati akiraga kazi ya ka citro turaza ku screeninga tukereka abantu erega ni muri bwabo mwe ni muri gwa rukundo wow anyway kurundi ruhande ni keke twaherukana kera utaravyinjiramo cyane nubwo wasa n'utangiye kubigeramo kuguru uba winjiye muri film inyungu y'imbabazi irikirakorwa ubona yuko irikira no kundwa ku rugero runini nawe ari kizina rikura bakavuga ati wa mukobwa yari yihishijemo ikintu gikomeye kijanye n'ingabire yo gukina film uriko uravyakira gute byahavuye bigenda gute kugeza igihe uhuye na bamwe mu bantu novuga bari mu bushorishori mugakora igikorwa nk'ico mwakoze donc ndashimira cyambere wanyizeye ariko kubona umuntu akwizeye jeri yone tuzinanye cyane tuzinanye cyane mugabo nisa telefone arambwa tushaka gukorana ikintu kimeze uko sinanaki umuntu arinze nyizera nkuko jeri yone level umustar yone yatanguye filme kera mugabo izina rarifise izina rarifise rero nkaca mbona arandondeye sinayefashe hari ibintu bisanzwe wowe yingira yabikoze kubera abona avuga ati ni ibintu bisanzwe umugabo je nayifashe kundi kuntu ko arinza nyizera akanshira hanze akashaka akankuramwe ikindi imwe akakerekana biko ni ibintu bikomeye kuko ndashobora kugera kure level sibo yantanguje kunyinjamo ibi bintu no ariko nibaza ko nimwe mu mafilm muri kurakinamwo meza ego kandi ubona yuko nyene uri kurabonekanamwo ukagitinga no mu buryo ushobora kuba wisanzuye kwa kuntu umuntu akina ukabona yuko hari ikintu kimurimwa kabisa ubu ndashima Imana yongetse muri ko murabibamwa gute rero mu filme ya mbagaze kuri episode ya kangahe 7 episode 7 haracasigaje izindi nkazi yaca nk'igira ihere narikanze ko menga neza kubandanya gose sinzi gusa ndaje hari binyuma ntiyaragera kihera gusa ni filme nziza naje nari ibintu nakinyenda turi muri lancement deja babiyerekanye gushaka muri lancement wawe ndavyibuze numva abantu bose bavuga ibintu bwa sa ibintu je nabikinyeje n'undi mu batangara turabura no muri kiki station urasika uzukina bivuze yuko nk'ubu iyo hasohotse nk'aka episode nawe uhora ufata umwanya ukaraba tagoronka link namaze gura wow ndabikunze kumbe namwe muri abafana bibikorwa mukora oya sivye niho je n'umuntu akunda film ndashaka kumara umunsi wese ndi muri film atakindi kintu oya ndiko ndaba ama film atakindi kandi ukaraba nizi zo ngaha nyene ngaha yego zo mundi zose ndaziraba kumbe vya bintu wabigiyemo unabikunda hari umuntu aba afite umuhamagaro mu kintu ariko akaba ari n'umuntu agikunda niya kugira umuhamagaro ni kimwe mugabo kubikunda navyo ni kindi ko je ndiko ndaziraba mba ndiko ndiga je fata ndiko ndaraba filme koma ndiko ndiga
nturaba gusa hari abantu nyene birabira kugira ryoherwe abangwa arakubise imigeri ni nk'ama action akanezererwa muri ivyo mugo kabambwa ati none muri no filime yitwa guca waravye hari icigwa baba barakuyemo nanabwiye hari umuntu udashobora kumanza ati nk'iyi filime wakuye mwiyi ntamenye ivyo ari vyo mugabo jewe bijyamba ndi kw'ishuri nangize ngo ka karimi kashe karatangiye kuza mbonye uravye muri telefone ano ni ngora nangize ngo baratangiye kudusuka oya nibaguhe umukobwa mwiza begwa sutswe kwa amafaranga siko kuri ariko Nje turavana oya je nka gukorera ibikorwa imbere ya kamera turavana ukora abe makete batume biba bibiri yego muga ndafata bisi novuga ngo bibiri biza kukumarira iki weki ntayifata kareko kabeki ntayifata imyaka tumaranye vraiment pandi byo kubesha sindakubona wuriye bisi wowe unyibutse uwo munsi nimba warabayeho kugira diko iri kumubesha ubwo duhura nagize twaduhiyasi nawe harugira gutyo kayo ndatuka ndazija oya kadi koje n'amahera afise mpamvu nteze abantu ngo bave bananyima ngo ndafise amahera sha ubuza yo kubaka amaparisera ariko yo kuzigurura yafise muza kantu muze wo buraho kuyubaka ariko yo kuyigura wo amen none ni ubyo jambo nyaturiye ko ni gize oya aragiye no garuka ngaha uvuga ati ngoro rupapuro kwa ntuzeya naco fise pe oya nibago uzikirero gihari nuko uri wamutama hejuru hari umwe ayafise menshi bana bimwitiriye burya mu bihe nkibi umuntu nubwo yo guha ibihumbi 10 akwifuriza ibintu ntiwoyanka kandi abaryoshe cyane usomba nibindi anje amahera utazi yavuye utazi yavuye onye nabonye ka message gusa ngo vuza kanezeza umutima hari ukuntu mwe mese rero sinze ko maze bisi bikuba ko ukikanga ukazobona nimba ngo ari mireto nimba ari haje urabe gusa ntunabone ari mireto nimba sinaba kigwege kijambo limiroto haje rero haje utanaraba kabona ari mikashi giye kuraba ukabona nk'udusebutani sha wow Niko ari n'uburyo wakwa gusubira gusoma time sa dusanga message nziza oya bunyana oya reka oya reka sitagira ana yanje baratangwe nabandi murungike oya keke ntera umugisha oya fresh tv tera umugisha kugisha kuri wow bash none ikibazo rero ni umuntu ntawenzi Feniko akurungike ayavuga yanisa Niyangaya gusa thank you. Wow. Ubunyene. Ure tukore tugyohe. Tukore ikiganiro. Ngoma amafaranga yari yawe. Tuve muri Brage rero tukore ikiganiro. Rero twari muri Brage hayi. Eko turayaganira ku nyungu y'imbabazi. Maganda gukeje nubwo hase ko yanyereka nyabuntu nsigere na 5. Ni 5 niyo byo bari 5 gusa birakuriye. Ayo nari kuguha barayakumpereye ba. Ngo iki? None se genda guteye imigisha turi. Genda guteye imigisha turi mu kiganiro cyane. Na yawe ndayikeneye. Turi kurabyana ngaho nibiki. Ana yanje. Eko bugumu ngaho. Narinzi ngo barangogo. Barangogo yavuye mu mvugo. Narinzi ngo mbaye umuko kai mwiza barayanje. Oya cyane kivyo bintu. So uko ndavuga ku nyungu y'imbabazi tunavuga uburyo bikorwa uri ko bibonekamwe neza. Wanatwijije yuko ubugiye kubandanya muraza kubandanya uboneke for real kuko umeze nk'umu main actress umwe muntu bariko barakora abantu bita bakuru muri film. Nyuma yaho rero mu wa project ushobora kubufise murabandanya na Lionel Films kwa Lionel amen cyangwa uraza kuva yuko ina handi ola nafise amakuru yuko uri kurarondegwa n'imigwi myinshi sako oya sisa uzikura umunyamakuru aremeye gutohoza akamenya bereko mwemeye kumenya urusako rwose rero ruva rukagiye amafoto yo mu vyumba tuzoyaza numuravye none karabaye none okay no sindi muri team ya Lionel wahamagawe nkuje gukina muri Jafe kunyizera nahamagawe gusa nkuje kumufasha ibikorwa ariko kwa bahati nzuri usava mu myiteke ndaje pe oya apana mwe byo gusubira inyuma ndaje kandi bamwe bese mu ncinteke mwe murashita agapira hasi
agarutse ari ngwaye the shira fighter agapira hasi ngo numvise ko bambwira ati gucika intege ntihagire umuntu azoncika yego bakivuze ati kandi ngo uboneka nk'umuntu umenga uwo buri hasi cyangwa uri umunyantege cyangwa uri horeye ariko utekeye byinshi muri wewe ndaje rero ngiye kubishira habona mise numva amengo uraza kuva hajya ukubita ikindi gikorwa cihuta ahubwo kiri ahari igisanzwe gihari wow mwana witeguye twigeze kuganira nkumva nyereka ko menye ibintu bya filime si too much ushobora no kubireka ukigira mu bindi bintu uno mutima wo kuvuga ati rero ngiye guhagarara amagabo waje gute cyangwa nuko wakoze agafilime kagahitinga oya si ico revye hari gihe ngera mbona ibi bintu ko filime n'amahera ariyo frame nayari muganya avuga ati ibi bintu bizogerahe nkahora n'utumisade tw'iki ibyo bintu rimwo bivemwo mama baguca intege mama banci intege ababambika imyambaro mutambaye diko sindi nyene societe tubamwe navyo ndi nyene nkabaye nk'abazungu mwobiki ugasanga bako baranci intege bivemwo umukobwa nkawe yagiye mu bintu nk'ivyo biki arononekaye ubugiye kuba indaya aba babirimwe mu bose nta numwe umva baca bafatira ngo hari ngaba birimwe bose nta numwe ngo yubatse urugo ariko sinibaza ko ari bose je sinibaza ko ari bose kuko ba generaliza na Grace ntiyubatse inde Grace ntiyubatse ko sha Grace arubatse urugo abandi ni ba abeli ntiyubatse urugo kwiwe abeli urugo gwe ntirumeze neza aba bantu uze Constance niyo nawe nyene menga afise umugabo Fanny ntiyararongo tumushire mu bubatse ni yubatse vuba niwe kazima yubatse ni yubatse menga kugira bibe igishinga ntahe yo barumazemwe imyaka myinshi kugira tuvuga ati none naka ntiyubatse bigakunda ugisinya uruba ajya kaboko kakagira wahejeje uba wubatse tutitaye ngo amaze amezi angahe ngo yashye wowe umunsi umwe wubatse reka ndabundi muntu yoba oya harimo n'abatubatse ariko batameze uko kuntu none cyose nubatse se buri wani wubatse wubatse nande haje umugene mumenye umugore wanjye zende ubatse nego tanumiye ni magara kandi nzogutumira kwamenyanye ndamufise niko sinzogutumira kwamenyanye ndamufise none waramuye ahubwo hasigaye kuza muhira akagucumbira uwangano ukumva uburyo buryoshe wabiko gusa nyene okay umva baka nani nkavuga cyane kandi ibya bintu nibyo bintu ariko barambwira nivyo urumva mugabo aje ugiye kumviriza amajambo y'abantu ifo ko ukora wowe nyene ibyi wawe ico umutima wawe gutegetse abico ukora ugiye kumviriza abantu wakora biki diko ndawujuri nta muntu azo kugira inama isumbe wiyo wigiriye ariko guhanurwa wa mukobwa we biba umuntu yaguhanura yego baraguhanura ariko ushobora kuba uri mu nzira mbi umuntu akuguhanura sivyo muga nta muntu azoguhanura ikintu kitemeranya n'umutima wawe ngo ugikore bisaba ko yampanura iherekezwa no kwemera ko umutima wawe basi hari igihe umutima wawe uvuga ati ibi bintu nivyo kandi nyene menga vyo bari sawa rero cubona umuntu agusunika kabi agaherekeza mugabo icyo kintu kitakurimwo niyo buguhanura gute okay ntibama bahanuye abantu muhebane dufate nka couple agize muhebane ntimuberanye n'iki muvane banaka wowe ubona ko muberanye zetu donc nk'umukobwa w'abakobwa ati umukobwa yakunze no mu matwi babameze nk'uwaciriye y'ibitse navyabayumva rero je nshobora kuza kumanura ikintu jewe umutima wanje tubitemeranya nawe bivuze ko atawo ajya je umuntu amanura ni jewe nyene wewe uri umuhanuzi wawe nyene uri no mu bantu bavuga ngo je mpanganye na jewe nyene hano undi muntu duhanganye nta undi muntu duhanganye oya kuko ni nababara nije mbabara nyene nje hababara jewe njyewe ni jewe nyene ndyoherwa ikibazo kije nta undi gihere ni jewe ico gise ni wowe ukirara ko ukagitera ayo marira ni jewe ndayarira nkongera nkayihoza ariko wibuke yuko hari abantu b'inshuti zanyazo bababarana na ariko bajya ndababwira jewe ubwanje hajya mba narize nihanaguye nkavuga ati okay rero kandi abisangiza abantu mugajewe ni wuba wagwanye izo ntambara
rikupfishije umuntu wawe ego baraza gufata mu mugongo mugabo wese ubabara cyane kubera nuwawe. Umuntu yitwa Ndayikeje Mable yambwiye ikintu gisa n'ico ciwawe ni his my big brother yambwiye ijambo unyibukije rivuga ngo nyiri umupfu ni waherera ahanuka indi message ninje bisigura ngo ico kintu mvuze ni bisigura ngo nubwo abantu bogufasha kurira nubwo wewe haramarirurira wenyene icyake bagufashe ari ubukundi kuntu buri kurababara birenze baje agahinda ubufise nakawe nta wundi muntu abaka anakamenya irevra avuga ati yego yafishije arababaye aragira iki mugabo harakwihanganisha bagakotiza hari icumba c'umubabaro kiwawe nyene wewe nyene diko jewe nabona irevra nta muntu nja kuganyira ngo ndiko ndaririra ngo ibintu vyanje bimeze uko fata ikiyo sinamaze kubivuga ikiyo nkavuga ati kreni meze gute oya wowe nyene ukiganiriza ati how are you nyone nje kubibwira umuntu antwenge arakwereka ko muri kumwe mw'icyo gihe ko mba numva menga uribako cyane ukarenza no sinibako ndiko ibibazo vyawe atawo biganiriza mu atawumva ko atawo bigufasha yevre hari ibibazo byo kugira nk'ivy'amafaranga bisanzwe abwa ati ngurana urumva mugadiko hari ibintu tari byo kuja kuganyira umuntu utaja kubwira umuntu kuko irevre akoreka kari karakumviriza mugabo agasigarara gutwenga niko abantu basigaye bamiza nukuba rero ucu uvuga ati nta mpamvu yo kwirirwa ndabimubwira anyumvira ubusa uja mu kiyo ukaganiriza Crenise hanyuma muhejeje kuganira ugatora yahenyesha aruhuka umva nduhutse neza arakwishura none uri uburi kuravuga ishari yaranyishura anyishura mu mutima icyanyishuye kandi nico nkora uraheza kumuraba mukaganira umutima ukaronka inyishu ngaye ndamubwira pe ndamubwira byose bimeze uko nkumva ko nduhutse nka kurya basi no bandiye kubyiganira umuntu nkumva ko nduhutse ku mutima hama icyo umutima umbwiye mu mwanya ico shike kuri umukinyi wa filime mwiza ko mba numva ari agasinema gatonze neza erega bivuze ndabibona uri ahantu mu kiyo kinini wiraba washavuye ukubita imishatsi nk'uko wabona kwacu kuntu kw'abakobwa kwifata ku gasa kantu hamukavaye watwaye iki kibazo ubona nk'ibintu bibazo maze guhura nabyo urabona iki ari finale ukanavuga itwiri gasohoka ikibona ari finale kweli ati ubunyene urabonye ko ubuzima burangiye ejo ntahari igira inama nyene bigahera hama nkumva nduhutse nkuko nabibwira umuntu cyane afataye kutere nkamvira umuziki nkaryama aho rero nkarira ntawe uvyumva ko mba ndiko ndarira jewe nyene hama nihanagura asohoka ameze neza nta n'ubimenya no mu rupangu niho tuba tubana mu nzu ntubimenya niko wahoze canke byagufasha ubu no mvuga cyabihe umuntu abatangiye kuza akora n'udu challenge nabujya nta muntu namwe adahana challenge z'ubuzima kuva ku ntango utangiye kugufata nuko wari umeze canke ni ya matirite umuntu ashikira agatangira kuvatire kambeho mwabona ubuzima nyuma yo kwifatira ingene challenge nahuye nazo ndiko birababaje kuza kwiganira ikintu umuntu uzikara umugenzi wawe ukavuga ati giye kumuhanuza uyu niwe muntu ushobora kugira ibibazo vyanje ahubwo akagutwenga wowe akakwereka ko mwanya mwako gahinda urimwo muri kumwe si wabona muvanye ahubwo aje kugutwengera mu bandi ibintu birababaza cyane nyuma yo kubicamwo byose rero niho wese utora ako gakonkirisi iyo teori yawe irakomeye nta wundi muntu atari jewe nyene ni jewe nyene mama na hali yangu kweli mama yake na mama yana respect garukire muri film yawe iza kuba ari iwawe canke niyo abandi ugiye gukina ni yabandi ariko bifise mu ruhara iminsi ifise ndiko mfise akazi kenshi okay ko muri film nyene menya ko mu ndwi ifise iminsi nk'ibiri
canke 3 indi yose ni kwandika no gushutinga shooting ni kiraka waronse cyangwa wahamagawe n'ubundi nk'umukinyi akomeye azokina sorry ni socre so bibona bimbwiye cyari banga biraza kuri channel y'uwo muntu cyangwa turabibona iwawe watanguje agaceno niko uzobibona nabwiye ni socre reka ko mbaza ibintu byinshi kuri iyo movie tubihebe gusa nyene ndakubwira ivyo nibwiye nabwira ivyo nibwiye ni wagaruka abantu bazoca bampa amanota y'ibyo naratomboje jewe mbona ari umuntu yakurondeye nyuma yo kukubona uburyo ukina neza bikamushimisha hanyuma kubwira ngo reka dukore filme yikwe yuko ndagusohoye ariko wawe akwemvesa isamwe imitaye kuko biya bitwara budget nini eka mbandanye tuzobivuguruza ni wagaruka hanyuma filme iraza gukorwa ari yiwawe ariko swat namwe ntimurabona ahantu izoze swat izoza kuri channel yiwawe cyangije kuri channel y'uwo muntu nanje ntubimbwire ko byinshi tuzobiraba ni wagaruka amakuru mfite nijo nayafise cyangwa ni utayafise ariko nikihe wo kwizeza abantu niyamara gusohoka ndabizeza ko ngiye kumbona mu yindi shusho mutaye mumenyereye munzimwo kuko baranyizeye yangira Imana yandigira igaragare rero byashowe wow I like it man bamnumva nezererewe bino bikorwa uruzi ngene ngeherwa havutse umukinyi wa filme mushasha nkabona ari determinant ntari karakina erega niho uza kuba kivuka uravyemera uza kuba uvutse mu buryo bwiwe bwo kuvuga ngo keka rafise igikorwa ciwe kimwitirira niyo atobari gwanje ariko mukaguma mumbona navyo ni ya ukaguma uboneka namwe kabisa cyangwa ugiye gukanana na John Kay ni Joakim ni bande hano ugiye gukina mu ntore ntindi ni yindi shasha ni Socrates dikoreka kumena oya ni shasha ibyo vyemera ayo mabanga yawe umuntu warinze twibiri banga atubwira itarike wavukiyeko erega nacyo ni banga ya message arasaza mukaya turakureka iyo ni mama niwe yayimenye amenye ibanga umusambyara rero niwe yamenye ibanga niwe yayimenye oya niwe yamenye ibanga buza kubyara iyo musaro kumena amabanga yoba yarimenye ahubwo umunsi agirane isubireko umuzayitwara umuvyeyi yoba oya ntundeke ubu n'umuvyeyi ari mu kirire kandi shani byo yo tumushira ivyamwa dinsi bari mu kirere ari militaire canke karete afukiye rugurusha kwibarabara munsi y'ipoka oya ariko turaza ari bwobakwe imwe yegereye hajya muhera ntibari bwayobake yiko kagenda umwana mfata nk'umunyoko ndakuraba nkabona menga wavutse mu 90 na igihe natwe twavukiye kandi uro muri 2000 Emeve nikaje. Numvise rero ariko arakurimbira ngo kwija meza ngahe. Ndabizuje ndagutahije shumi yanje. Ngo ni shumi. N'umugenzi wanje sana. Ni brother wanje. Ega nagufasha ariko arakuririmba. Ega nawe ngo ni biseri. Rey. Kwija meza. Imihanda arabantu utomenya kara n'abantu banje. Rey natanga yasanze muzinanye kabisa. Neyi ujye twamenyanyemwo. Mumaranye meza butangaye tumayame imyaka ingahe oya yego n'umugenzi wanje uriko vuga uburyo mwamenyanye yego n'umugenzi wanje ni brother wanje ya turahanurana Rey inzi ari seriye mama mune menge ntivyo guhanura Rey sivyo ari mu ari seriye uryabona ni brother wanje umusaza nyuma nanyihereye Ebana shout out to you bro Rey ntasho nyinshi natwe n'umuntu wacu muri fresh kandi his maniga n'umwana mwiza iconze cyane gose cyane umwana mwiza icoco ndakize no Rey abantu bamubona bazi ngo n'umuhungagara ariko nta nagato kumbe no gutekereza kwiwe yego Rey n'umwana mwiza cyane ko je ndamuzi imbere n'inyuma ndamuzi bro oya sabani imbere n'inyuma ndamuzi
he's my friend. Wow. Sha duheze ikiganiro ntava nadusanga hano ngo agutere surprise mbona rero habaye akantu k'ivyo bintu azoba karimo abo ndamurondera shasha ashobora kuba afise n'amakuru ndamufise ko ubwoba burya oya kandi ndabona rega kudatekanye humura ariko ntaco ndabizi ntaco ndabizi oya nizanga hari ibintu zinya kuyica nta makuru uzi impamvu naba ntabizi bamwe mu nshuti zawe nyinshi ntibazi ko je nawe tuzinanye kimanishimwe ntavyo bazi mugaguhera ubongeye kuyatohoza nimba bizoba imanishimwe kikuza uburyo tugiye kubirangiza mu kanya wari washavendagira ubwo tugiye guheza turirimba sene bwa kumva uririmba uravuga ngo tumi uvuga tumi nanye navuga turi siko Prince wongera kubitemwo base yawe bisurujwe uko nyine niko dushaka ducase umustari ashaka tuzoceja gukorana na collab unyibukije tudosiye turao ndadogarukana oya unyibukije ibintu oya ntaco diwane muzofeaturinga guhaga collab muririmbe ujya ni G yanje nese ndavuze ko yandabitse muheruka najya ari diwane Shiterekana he. Ayo turavuga. Namubuze nare kumuhamagara akaza kuririmbira no kuri gitari. Yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Keke Krenis. Happy birthday to you. Igiswahili bavuga gute? Wewe konzi igiswahili kite. Besha twum. Beshe. Keke wakoze kuza shanda kwifuriza umugisha ubake bikunda n'ikindi gihe uzogumuza inyamabuji menshi. Amen. Kugeza igihe tuzoza turahura. Wama wibaza nkobo. Igihe tuzoba twarashaje duhura twitwaza utubando tufashisha harabaye ntihabo twarabicishije uribuka za fresh uribuka amafilme twakoze dusigaye turaba legend tifo yuko natwe tuba abantu badanje man warabaye umumama mukuru usigaye ufise nk'igisore gikuze inkumi ziri ngaho baza kuziresha nkuko nawe bakoresha uno munsi ninde wabonye aje kundesha atako kanyuma niko keza ko kabi niko ko kabi ko Namuntu wewe utakukoresha rero. Aindaka. Ubu ninaza n'umugenzi tugaparika ajya kwirembo tunoje kuraba. Ari he haro wabonye. Oya niyaza. Ese ko wumvise ibyo navuze byinshi. Basigaye baze koresha umukobwa wawe nkuko nawe basi bakorehe. Aho ho. Uzoce ngone. Aho parika. Come on. Umukobwa wawe. Nzobavuna amaguru. None uzo nyongore. Nakajamwe bavuga ngo Umukobwa wawe nzobavuna amaguru. None Nyubugita kantu mushegeze kumwira ngo nyamudeka ngo mvuye ngo yaba ngo nawe bazojya bawe sinakibukaniza ubyo bakavuga. Wavuze ngo ari abana hajya bane bamuriye. Burya rero baza ngo kiye kintu nakibagi. Okay. Ari abana. Hajya bane bakuriyaga. Amujye. Wewe uriye njyana. Cyo kintu yabonye kuwe yariye nawe atamonye n'igiki. Oya tubivuge muri innocence. Nimba koko okay. Wewe nkubu wariye njya. Urumva zogaruka zo zikakujya. Mu bantu babiri ntaba hariho umu actionnaire. Actionnaire? Benda kuba. Yaho ngorero hari ubwenge mukoresha ntari. Yivuze ngo wariye umuntu. Wariye umwana. Wamuriye. Ajya ntiyakuriye. Uba wamuriye gute kandi ari waba yakuriye. Dio bintu wamubonye. Reka tubifatuko. Siko. Urinze uvuga ngo nariye umwana. Uwo mwana ele compare ari agereranywa ninjye siko. Urabyemera? Agereranywa ninjye. Kuko umuntu aginjya siko. None nizaguma ari injye. Izo njya wariye ziragaruka zo zikujye. Nukuvuga aha injya ziri ngaho ku isahani ziratekereje. Nimba ari ubugari ni ubega koza mu supu ibiki n'ibiki sivyo. Nta kintu wadepashije kugira uzike. Izo njya.
shakiretse kintu hari ukuntu wadepanse. ujya ubugari hashushe akayashu amadepanse wakoresheje kugira uzige izonye muga ntiwokwiruhutsa uhejeje gufungura bendari ngo bana nguno bugari ngo bwari bunkoreye koko hamwe wumva yuko ari bibazo mugubwo bugari bwoko swat usiga ubumaze buramutse bwovuga ati sha urankoreye koko uranamatse muga wa muntu intoki yakoresheje mu kubeka zigumari za zindi imereye neza utabumaze bamusoburiye ntubumare hari igihe ubusikaza ukazobumarira buke ukagira igiporo urabushusha cyangwa hari nabikundira ico giporo nyone ubutse nimwe muri kimiteto muri ubusutwa ngaho wonye wamuriye nawe yarakuriye setu basi ni moto warayirisha canke tagisi ni wamuzimanye hari n'ibyo usigara uratunga okay ngire mvuge yamvuga Sabrina ubwo bose wabonye ntiyabubonye weho ubose ubwo bose wamubonye ntiyabubonye bwawe wamuriye gute rero mpakabubone wamuriye gute umukobwa araje nta na kimwe azanye we warije moto wamunwesheje wamuri yariye na depressement irasubirayo usigaragura n'udusabuni two gutunganya intuze ihaje ajya ntiyakuriye cyane niwe yakuriye ujya kwigama nari abana sha ubwo barakumaze none yege basi tuve kubyo je namaze umwanya munini nkwereka nyene ko byo bari n'ibyanyabyiza kuva ngo yamuri basi tuvuge ko bajyana ibyo sibyo barajyana mu umukobwa ujya ni wajya cyane tuvuge rero ko abakobwa rero bajya baho oya aha urazi kubajya ariko ravuga nukubambura kubajya utuntu twabo mugasanze yo kuvuga ujye muhunga voma ngo nari umwana ntabwo ari yo kuvuga ngo ndamuri ibi nibi majyanye rero azusuye kugenda wiga ngo arari abana oya kandi nawe nimba bamurigiye oya ntamo je n'umukozi w'Imana ivyo bintu sinzi n'impamvu nabivuze Imana ikubabarire nuravuga ngo nari umwana jewe no bivuga tawo ndaje namwe rahira ubo cyo umuntu kabeje barawe ajya ntibamwiyamwe ngo ararongo nuko atameta nkunze kugenda naho nyene byo kuko oya umugore w'umuntu ntabwo ako gacamba kaza gukoreshwa sibyo kunyihweza aho bitse kwe nta mukozi w'Imana Imana imbare kuba nanavuze n'ivyo bintu abanye yeze kiganiro wakoze kuza wakoze wakoze kunumi arumi This is Flash TV. We shine to progress.